yuzuye utazi ngene umuntu yahagaritse ngene abiro ubu rero usigaye uza kunarira imbeba inyoni ngizi mbona zisigaye ziza kunonaga wabonye aho ari wabonye ko agenda ko ntangayika uri muri ruyengo gusa kurasirike wabonye ne hasigaye sasa kira kunda kurondera ushaka gutwara kugira ndakugurira impunzi urondera umwanya rero tuzogende mu mbwizi sivyo Miki turyoherwe ndakwereka igisagara ucumanukana no kuri Tanganyika ucumufuka mu mazi uti ngoma ndabwira ga surprise mwana ati ubuzima bwa ruguru ndabuguhindura ubone mu gisagara ucugitayo cyo wifatira imodoka witse azoja kwari arahazi ura umukozi cyane cyane umurabe ntakora ibitari byo kandi uze wibuke ku ufata neza wa muhungu shasha twazana kandi urako yarahamera neza ubuke kumufata neza hanyuma Miki mafi wamenyerenga yego niwe wibwiye kuvomera yego umwana mwiza yego umwana mwiza cyane yego Miki musigaye mu tera ryare mbo umviriza rero nanje agaserivisi ngira ndakugirira nitegereje ukuntu utekereza ukuntu utavuga ukuntu umuhoze nasanze uri umwana mwiza cyane rero shaka kuja kugutembereza ngapfe witegura urabyumva ngapfe witegura woge uca inzara use neza wambare za mpuzu waheruka kugushopingira siko ipantaro nziza agashati keza hari ahantu mpava ndagutwara ndakugirira agasurprise nawe uryoherwe sivyo hama uheze ubone ko ndi umuvyeyi nanje siko none uhave rero witegura ndagutwara sivyo nawe ni mwana mwiza kugira ko agende hameze neza sivyo yego banda nivomera Karibu she, karibu. Amahoro. Ni sawa kabisa. Harinde. Mabuja ni hari ariko yicaye hariya muri jardin ni umusanga. Bose wese no mutora. Oya mabuja niwe mbona yicaye hariya muri jardin kandi karibu bashitsi karibu. Musi. Bose umenga je yarakaye. Ukaginzwa n'amahoro. Kandi yugarire. Anjonga ndagize yambu amahoro cyane amahoro buke rero ko wicaye hanze no munsi yego nayiko ndasoma raporo yo ku kazi ndako nabiteguye neza ni mpore nawe je simpore kabisa simpore murabona cyagiye twavuganye muri kumwe n'umugabo wawe kandi mwe mwari kumwe nicyo gituma nari nanezerewe yo haba tohaba nanjye kubabwira yuko mwantebeje urabona yuko nari nababwiye ko ngomba kujya ku import ibintu by'ibitoro none uyu mwanya vraiment I'm very right n'ubu mwanya nta kintu nakimwe nshobora gukora nako twobashikana mu nzu tugaheza tukaganira
oya kabisa si bya bindi bya kijya gihe murabona yuko wewe niwe wenyine wivugiye yuko umwanya no bukongera ko nari nabahaye kwezi ndabongera amezi 2 none urabona ko uyu mwanya muko murantesha umwanya ico nkeneye ni cash none yemwe basi icara gatoya ndakubwira oya ntabyo kwicara kabisa erega ubu ntibikiri bya bindi byo kwicara urabona 50 miliyoni n'amafaranga menshi cyane urumva Kene we ntiwamenye ivyambayeko erega papa Miki yagiye kuva agenda si telefone si message sinzi ko indege yewe yamutwaye ikamukororera mw'ibahari sino kubwira ngo naje ahagahinda mfise nukuri sino kugira ingene kameze none wibaze yuko noba narahoze ngo nuko noba ndikijuju narumiwe nukuri jewe yaba mahera yaba umuntu sinigeze nsubira kubona numwe ubu rero kuva agenda ijisho ryujya munsi nanje niho ndamuherukira kandi umunsi agenda ndazi neza ko yagusezeye ko yari umugenzi wawe none ubona dukutori yihe nyisho Madame Freddy nasubiyemo ndakubwira nta vyakene yego Kene n'izina ryanje ariko naganda kubwire don't waste my time no munsi sindikunda ndashaka gutumwanya amanyanga yaje mu mago turayazi haje murabizinanyemwe byose ngarutse ubundi nzogaruka nta nindwi ndabahaye sinzorinda no kugaruka muzoraba ikipolisi kizoseseka ngaha Erega ikibazo kihari ntaco wumva urabona na bamwe yakubwira ko hariho virema zizoza abagabo nawe mufise ibibazo muragira ibintu ntimuheze ngo mwereka abagore banyu nk'abo ba virema babiri nta numwe sinzi amazina kandi amahera arahantu mugabo kubera babona atari ngaha sishobora kumenya yaba yaranyandikiye basi nico gituma amatungo y'umuryango umugore ategeza kuyamenya ibyo sishobora kwinjira mu ngo zanyu ahubwo reka gusa mbe ndaraba iki gipangu iki cyose ndabona hanyuma abana nabo ntabwo kugira cyagihe nazo umugabo yaguma kinyereka nyishima ko ntagiye kigenzure kubera kuko amafaranga yawe ibyo birabaraba kubera kuko amanyanga mwakinta yonze je ndigiriye mbere wana nta manyanga ukuri kw'Imana niko konyene uramutelefona ibindi birakuraba mukama wacu abagabo badashobora kuvuga amatungo yabo yose ahatumbereye none bamwe bari kutwishura nta n'umwenzi none nk'ubuje ncangira gute ndagowe none kayemwe yagiye kurondera uwundi mugore akamutwara Dubai gaye none kiwe nzocambaho gute n'ababana ni batwaka kano kapapa aragira za n'igipolisi kandi ukuri kuzima nakumubariye ko naragowe mana agira nje mwibarabara n'ibibondo ifaranga ritari mu mufuko wawe si iryawe turamenje turamaramaye imbere y'umugenzi uramaze kubona ikiyaga kanari eka tongo nurabona ndi Bujumbura ingena amatara yaka mwijoro urangene hasa neza ndiko ndabibona nyene kebuke bazi ko je nari nakuze kwemera ko ndakujana nanje gutora rero usanzwe mvuye ku kazi nibuka ko nakwemereye amasaha ariko ko bandakugira ahantu kugira ngo ubuze kumenya nyene aho tugeze urumva ndakugira surprise uce ndakujana aho ntegereza kugira iki kujana hanyuma akagatambara uza kugakurayo wumvise agacerere uca ugakurayo rero urumva urambwira nibwashe ewe yasije ndakubarira wowe uza kumva agacerere haheza akanya twashitse aho hantu ntariko ndakuvugisha twicaye ndahora nawe uhore haheza akanya wumva agacerere kenshi ucukurara igitambara rero ucuraba ico kintu sivyo kuko twese tuzoba twahoze n'abagenzi banje bose tuzoba turi kumwe sawa
ufashe kugira bawubise iza iyo ntebe iyo sakoshi girayo rero wicaye neza egamira umva imota gute ataryoshe ibisigo byo gutwara oya nkore ku mati ukoreye kora sama kora tujane kubera ini uri nawe ndako taratinya wabonye ni hasi hariya hose hariya iriyo nyene icara rero ngaha ndakugiriye neza icara ikiyaga ucitegereze neza wabonye agaserivisi wabonye ndagukunda urabona ko ndagukunda nidusubire kwibaza ngo je sindagukunda je ndagukunda cyane gose twiyongere hamuryoherwe siko hama ndagutahane murugo yagiye Dubai papa Miki urakunda kubaza ibibazo by'ibirufa wewe ushaka kumenya byose byo mu nzu rero ubu nyene ngo nuko ndakweretse ikiyaga ryoherwa no musi n'umusi wiwawe ibyo rero byo kumbaza ibyo mu nzu apana kuzura urabisubiramo sa neza
bisa neza cyane ubu akayaga ingene karyoshe nubwo turi iwacu ruguru nta munsi naje abana tuvukana bose nta n'umwe ariko irabona kamwe uzobacira umugani ko niyo mpamvu mutagata waruzi aya mazi rero arimwo umunyu niyo uyoza urabona ko ntabwo batanguye gutagata aha ibi bavuga ngo ni sane ku magara yacu yanyu ewe banyaruguru uvyisutsemo ihanaguriye misenyi ifana ntuyishiremo imisenyi iyo shati rero niyo sawa inywa rero inywa witonze ugire bukebuke bukebuke aha rero ni hamwe bakura zandagara uramaze kuzandagaza uba tukugaburira n'umukeke aha niho ziva nawe ntuco uzibona ngaha bagenda kuzikora hariya hagati kandi bararayo bakaza bukeye ugasigara neza wasigaranye ku irembo wa musiti wo muhira akenda nyene akihangana nabonye afise kwihangana yego biryohereza neza nawe abonekangana yego yaje azomererwa neza kugira tugende urumva kugira tugende ari mu vyakuraba wewe rero tugiye kuja oya sa umuntu tugomba kuraba iyo tugusiga ngaho konde turaba aya mazi avuga gusa na pere amagasa na bleu itonde urabe ni imikuba ingene uzuraza wowe nawe wabyitegereje neza itonde raba ingene iziraza bikabiteye itonde wumve mu mutwe ko hagaritse isize kuraba umuntu rero niyo mujya kubarira niraza rero turajyanye na mama Miki rero tukeba n'ibiraza haruguru neza turahari tugakora umuhazi ariko se bakugana ntabwo bakobwa bari barakubeshe ntabwo bakubeshe ufite amafaranga none bakubari ubikanywa bamuha amahera byose mu minota ikarenga kugira ngo tuzamuke we n'ikugira
niki nagukoreye kiriko kiratuma ngira imibabaro kuko nafata mama Miki nk'umuntu mwiza akaba ntaye mu buroko. Mana ntabara niwe wenyine mfise, simbona ikizonkora muri buno buroko, ariko nizeye wewe wera ushobora kandi kunkura muri kano kasho. Kibabaje ni Miki ushobora kuba afise ku rukundo ntazi, gusa nimba nzomenya ko napfuye canke nimba nkiriho sinzi kazomenya niyo ndi, ariko Mana ubutabazi n'ubwawe. Mbega sa wowe mugahora uririra gusohoka ntiryashwe niwe mukobwa Miki. Reka kuntu wenze ndewe nuzi by'abakobwa nyine bameze. Rega mama bakobwa muzoze wumva baririra ngo birori umwanya wose birori buri weekend. Nza numva Miki umwanya wose ngo birori ngo birori. Rega ntabwo bagiye mu birori gusa. Samuvuze gute gukunda ibirori byari rubona ndabona nkunda Miki sindabivuze kubera umva kandi usiga umenyera. Urazi amafaranga yo kujana mu rubare bwa misi yose, urazi ngene bizimvye, ntiwoja gusohoka muri toilette Mama amajanje ntidufise ngaho akayaga ngaho nikahari baza akayaga kari ngaho nyene kabari. nimba mbabwira ngo musohokane nk'abavyeyi banje ni juste nirindi ibihugu bibwira ngo bisohokane mama kuko ndi birori nje nta birori njamwo. Urazi ko mva ngaho nigira ku ishure nkava ngaho nigira kuri eglise, mvuze rero ngo musohokane mama ni juste nyine nsama akayaga mama. Nyenyenyenyenyenye gusohokana n'ivyo vyo gusohokana n'ibiki je sinzi nyene wabaye. Mwese mutekano. Nizera ko mukwiye. Uri Madame Freddy? Twe turabajejwe umutekano. Twari tuje kugufata tukwagiriza amadeni y'umugabo wawe. Sa? Ceceka twe tuvugana n'abana. Tukwagiriza amadeni y'umugabo wawe. Kandi twe tumaze iminsi tuza kumurabo tukakubura. Ako nasi ritugusika. Nituko turaburana nawe. Mama wanje ni Mbere y'umucaje gende buri. Ceceka we Muzabandi kazi keza. Nayo madeni. We madam. Tekana sha. Abo ni bande babantu? Bande. Ubutungane. Ubutungane. Isomye. Kagira ngo ntiwize. Ntiwize. None ndapfakara none. Uri n'umutari. Mugabo wadahari. Mwavanze byose tugende. Ibyo ni baba wanyu. Sani telefone. Hama nzoze nda telefona gute? Tugende. Chabi. Uwo muntu yabaje. Mama Mama baramuduha papa. Mama baramuduha papa. Tugiye kubaguta.